umurapa w'umuronda hari umubwirwa na vina kuri foze bisanze turavuna ntidufyina ubutuzanira ubuvenge n'ibihanga turamena ubuntu twafashije atana nko gurangira nibwo gukora amanama y'uko nshafuriza izina uduhiti tubiri bwiyumva ko ari rema ubuyibaye bwinshi twe buradusesema ibyongereza byinshi kuba byumva n'abatabyumva wipima muravye nabi ndabavuna imbavu muza nk'agasore canke muza nk'amaconjo mwese ndababohesha imigufu ukurapa si ukurapagura muzwira n'amajume ngo nizucu guhera kuri Frozen na Brown ntibagikabisa n'abakinisha wabaya mtani koma yude naliamsha nagiwaita wachoma bakawachoma presha barisha kora udakoze nakageni uhereye mu burengero ukaja mu buseruko hamwe no mu mumanuko ndetse no mu buraruko. Izina Bface rirazwi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ni izina ryakoze ibitangaza bidasanzwe kuko riri mu mazina ya mbere y'abaraperi mu Burundi. Rishobora kuba ryaratwaye ibihembo byinshi gusumba abandi bose wigeze umenya mu gihugu cy'u Burundi. Birashoboka ko ugendana ubumuga bwo kumva. Uwo muntu nitwomurenganya abaye atarumva indirimbo y'iki gihangange mu muziki w'u Burundi. Bamwe bati aririmba indirimbo zo gutukana, ariko abandi bakaryoherwa n'imigani akunda gushira mu ndirimbo ziwe. Bamubajije bati kubera iki ukunda gukora indirimbo zo kudisingana? Nawe ati oya, sinkuri zo kudisingana, ahubwo mbashaka kugira ngo game y'umuziki w'u Burundi icyangamuke. Mu yandi majambo ngo abashaka entertainment y'u Burundi ireke gusa naho iryamye, ahubwo nyabona igire vibe. Yes, ni jewe nyene ndisinga barapa 10 banarenga ko akabura numwe avyura umutongo avuge ko ivyo nabavuze ko byose. Muri iki kiganiro nk'uko wavyumvise tugiye kuvuga ku mateka y'igihangange Bface. Jewe ugiye kubana nanje muri iki kiganiro nitwa Abel Wiringiyimana. Ndagusaba ngo ukore subscribe niba utarayikora kugira ngo ibiganiro nzoza nshira ko ngaha uzoze ubibona mu bambere. Ndaguhaye ikaze. Ni washaka uzomwite Rap Yuda, Rap Commando, Rap Taichi, Rap Goliath, Bface on the floor. Amazina yahawe n'abavyeyi ni Girukwishaka Boniface. Yavukiye mu ntara ya Kayanza, neza na neza muri komine Matongo. Yavutse itariki 1 y'ukwezi kwa mbere mu 1990. Amashure yiwe y'intango yayize muri komine Matongo, ariko mu nyuma ataja kubandaniriza mu gisagara ca Bujumbura amashure yiwe yisumbuye, aho yahavuye yiga mu gisata ca telecommunication. Haba mu baririmba canke mu baraperi, Bface ibinyamakuru vyerekana ko ariwe muririmbyi wa mbere ashobora kuba afise ibihembo vyinshi kurusha umuririmbyi wari we wese mu Burundi. Bface on the floor ni umwe mu baririmbyi bafise impano zitandukanye, kuko Bface on the floor ni umwe mu baririmbyi bashobora kuririmba dancehall, akaririmba kandi R&B, kandi agashobora kurapa mu buryo bwiza cyane, ku buryo bw'uko ibihembo byo kuba umuraperi w'umwaka yabitwaye akenshi kikurikiranya. Uretse ko akenshi yagiye yumvikana mu ndirimbo yidoga ko hari aho yabaye umuraperi w'umwaka ariko bakamuha envelope itagiramwo n'ugwasha, nkaho yumvikanye abiririmba mu ndirimbo yitwa ibiri ku mutima 5 bakama award itagira envelope irimwo n'ibihumbi 2. Uyu muririmbyi Bface on the floor asanzwe aririmba cyane mu ndirimbo za rap, ariko ni umuraperi afise impano nyinshi zo kuririmba mu midiho itandukanye nk'uko nabikubwiye. Aha novuga nk'indirimbo yaririmbye muri R&B yitwa Ndabe. Akora kandi indirimbo yitwa Nosara, nayo yakunzwe cyane bidasanzwe kuko ishobora kuba ari nayo ndirimbo ya mbere yarabwe cyane ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Koze indirimbo zagiye mu matwi y'abantu benshi baranazikunda. Aha twovuga nk'ingoma z'iwacu, twovuga nk'indirimbo yitwa Ibibazo. Ndibaza igituma handi bakora hit imwe bakaba bagwiza tunga mu mino. Aha twovuga nk'indirimbo yitwa La Différence. Ariyo yatumye abantu benshi bamumenya, haba imbere mu gihugu no hanze y'igihugu.
Impamvu iyi ndirimbo yamumenyekanishije nuko iyi ndirimbo yaririmbye avuga ku baraperi b'abanyarwanda ngo bavuga ko basumbya kurapa abaririmbyi b'abarundi. Ico gihe akimara gushira hanze iyi ndirimbo yarakunzwe cyane kuko baba abanyarwanda canke abarundi bahise bibaza ati uyu muririmbyi we yakoze iyi ndirimbo imeze gutya ni muntu ki. Guhera ico gihe urugendo rwiwe rwo kurapa rwari rutanguye kumera neza kuko yakurikije indirimbo zaryoheye abantu cane. Aha twavuga nk'indirimbo Pasiporo, Ingoma z'iwacu, Sisomeki yakoranye na Double J, Best Rap in Kenya n'izindi nyinshi. Hambavu yo kuririmba, Bface on the floor avuga ko akora n'ibindi bikorwa. Birumvikana ko ari umu entrepreneur, ariko rero avuga ko umuziki 90% ari wo umutunze, nubwo adashima kuvuga ibindi bintu akora inyuma y'umuziki ngo kuko atari vyiza kubivugira kuri televiziyo, ariko ngo bisanzwe bihari asanzwe akora. Kunda kuvuga ko urugendo rwiwe rw'umuziki rutari rworoshe mu Burundi kuko ngo igihe yamanuka ava imatongo ngo ku muntu avuye ruguru guhita afata industry y'umuziki muri Buja Flavor kugeza yaho ari we aronka ibihembo cyane cyane vy'umuraperi mwiza w'umwaka imyaka myinshi yikurikiranya. Ngo ntivyari vyoroshe, urugendo rutoroshe na gato. Bface on the floor bamubajije ku vyo gukundana avuga ko afise uwo akunda ariko kandi atari ngombwa kumutangaza kuko ngo we asanzwe atari muri industry y'umuziki. Ariko kandi Bface on the floor n'umwe mu baraperi humvikanye inkuru nyinshi zivuga ko ashobora kuba akundana na Mona Warda, ariko wewe aza kubihakana avuga ko Mona Warda ari umugenzi wiwe bisanzwe. Si ivyo gusa kandi kuko ibinyamakuru vyinshi byarigeze kuvuga ko Bface on the floor ashobora kuba afise umubano wihariye n'umuririmvyikazi Natasha, ariko kandi navyo nyene Bface abibajijwe yarabihakanye avuga ko Natasha ari umugenzi wiwe bisanzwe basangiye umwuga wo kuririmba. Bface on the floor bamubajije ku vyo kubaka avuga ko kubaka azokubaka ariko atamugambi uba bifitiye. Bface on the floor n'umwe mu baririmbyi Uburundi bufise ubona ko yifata neza, n'umujene akeye pe, biboneka ko umuziki w'u Burundi wamuhaye amafaranga. Bface on the floor ashobora kuba ari mu baraperi bake bagiye hanze y'igihugu bagiye guperforminga, ni ukuvuga ngo gukora igiteramo hanze y'igihugu. Bface on the floor kandi ni umuraperi w'umurundi yakunze kubonekana yagiye gutembera mu gihugu ca Australia, ari naho yakoreye amashusho y'indirimbo ubona neza ko ari amashusho ari ku rwego ruhambaye. Iyo ndirimbo ni Nosara, ubona neza ko ari nayo ifise ibiharuro vyinshi vy'amavyuzi ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Rero niba nawe uri mu bantu basanzwe bemera umuririmbyi Bface, ndagusaba ngo ubishire muri commentaire kugira ngo abakunzi biwe tumenyane. Ndagushimiye wewe rero twabanye muri iki kiganiro aho twarabira hamwe ubuzima bw'umuririmbyi Bface. Ndagusaba ngo ukore subscribe niba utarayikora kugira ngo ubutane nashira ku kiganiro uzokibone mu bambere. Imana iguhe umugisha. Abajama bakanwenga